Kubw'icubahiro canye n'iteka umuvyeyi wacu aduteye iteka akaba hano uyu munsi, ubanze mu nyemerere mwese mu vyaguruke mu vyubahiro vyanyu, dukomera amashi Imana izibamize ku inyonga zayo muri ayo mabanga yabajeje izobaye gukomerera muri yo n'uzororanirwa muri ayo mabanga. Tumukeze twese ibiganza byacu hariya nabo n'ibiganza niyo hose muri bigabo izibamize ku inyonga zayo muri ayo mabanga yabajeje izobaye gukomerera muri yo amashi menshi. Mufate twicaro twagira twongere tubakengurukire kutwigora ntangere mwama mugira gushigikira intambuko z'abenegihugu na cane cane mu guharanira amahoro iterambere ry'abenegihugu kugira ngo Burundi bwacu bugire iyindi ntambuko uteye. Rero turashigikiye imbona kazoza y'igihugu Burundi bwifashe muri 2040 kandi buteye imbere muri 2060. Nyakubahwa Apotre mukamurongoye ishengero Israel Church n'umutambukanyi wanyu nawe akaba ari Bishop musangiye ibikorwa hano muri runo rushengero rwanyu, eka tutibagiwe nabo mufatanije bose, eka nabaza hano mu masengesho adasiba kugira ngo babandanye bashigikira ishengero, babandanye basengera igihugu, babandanye basengera n'abazovuka kugira ngo igihugu cy'u Burundi koko kimurikiwe n'ivyumviro by'indongozi Imana yishire nkuko mwabivuze, kugira ngo igihugu kizoshobore kogorora, twese tuzove mu bukene, noneho dusigare twiyaga izina ry'Imana ko ari Imana ikora ibitangaza. Imana ishimwe. Rero sinogiraho mpera, ariko mbanze ndabifurize umwaka mwiza. Mu nyigisho nyakubahwa aje kuduhereza, jewe ku giti canje sinzi ko zijya nyigisho mwazumvise. Akatubwira ati uri mu ruhande rw'Imana, ati abari mu ntsinzi. Uri mu ruhande rw'Imana no kuvuga iki? Uri mu ntsinzi no kuvuga iki? Ejo bundi turi mu masengesho aheza umwaka, bavuze bati twebwe abana b'abantu turondere na ntaryo kuba munsi
y'uburongozi bw'Uhoraho. Uno munsi batubwiye bati uri mu ruhande rw'Imana abari mu ntsinzi. Izi nyigisho zibiri ni zimwe: kuba munsi y'uburongozi bw'Imana ng'uyu mwaka mwiza, kuba mu ruhande rw'Imana, kuba mu ntsinzi. Twabaye mu bikorwa byinshi cyane, nukuri turabaye mu bikorwa byinshi cyane, kandi ya Mana yarabanye natwe, yaratwiyeretse. Ibikorwa byiza ni iby'Imana, kandi iyo bikozwe nabi Imana ntibizamwo. Niyo mpamvu n'inyishu ziva mu bikorwa byiza ari inyishu z'Imana. Izi nyigisho twumvise ari inyigisho koko zirema, ziremesha, zikarema. Umwaka wa 2026 bati ba mu ruhande, tube mu ruhande rw'Imana kuko ubu uri mu ntsinzi. Kora gutya, kora ibyiza, korera igihugu, iyumvirira igihugu neza, itwararika abandi, reka kwikunda, kuko kwikunda nicyo kintu, niryo soko ribi rya mbere rituma ikibi kigaragaza kiba mu isi. Kwikunda, amabi yose nimurabe namwe, amabi yose nahaturuka kwikunda. Imana rero iti urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene. Nawe nukunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene, uzoba uremye uwundi muntu, nawe uzoba ubaye nk'Imana. Mwisi nacyo tuzi harimo ibintu bibiri, ikibi n'iciza. Muri Bibiliya birimwo ati mugabo wewe uri umwana w'umuntu jewe naremye, ndi Imana yawe, hitamwo. Rero aha ni ya responsabilite yacu. Uyu mwaka wa 2026 Imana irakubwira iti muri kwa guhitamwo, ikubwira iti nimba uri mu ruhande rw'Imana uri mu ntsinzi. Iraduhaye inyishu. Nimba ati wowe ntucaha, ati inzira nihita, ca muri iyi. Mugabo kubera kuri ntagondwa ngo ndeka najya kuhaca kubera iki? Ngo ko atacapa kihari. Twebwe abana niko tuja tuvuga ngo ko atacapa tuhari, ngo reka naho tuhace. Imana niyo dufata. Imana nakatubwira ati uri libre, ushaka hari icyo. Mugabo ndakubwiye yuko nuca hariya uzobuciye mu nzira idahita. Uciye aha niho uzomererwa neza, niho uzobukoze ibyo nshaka. Baca wibaza, mbega niryari ko tuvuga tuti ukore neza kugira ngo uzoje mu ijuru? None gukora neza bizotangura ryari? Bitangura ryari gukora neza? Canke gukora nabi bitangura biherahe? Aho twebwe abana b'abantu twiyorohereza muri ya responsabilité yacu, tukiha igihe ngo nzorindira, ngo ngiye gupfa, ngo nuko ndi umunyabyaha, ngo zoje na pastor ampezagire, ngo canke padiri ampezagire, ngo zoca mu ijuru. Ba bantu nabo wagiriye nabi, kobo batarekuye, batakurekuriye, none wewe uri kurashaka ngo bigende gute? Bibiliya bavuga ngo ati nimba barakoze ibyaha, ukaba uri umusuma, ukaba wivye ibintu by'umuntu, urabanza ubisubize usare ikigongwe. Ari ibintu dukora ukamengo ni arrangement, ati wowe nyaranja ku munota wa nyuma wemere ko ibyaha byanje byose ubyikorera ku mutwe, jewe ndagiye, ujahe? Muco yansiguro aha ati uri mu ruhande rwanje,
uri mu ruhande rw'Imana uri mu ntsinzi. Bari rero mu ruhande rw'Imana igihe cyose. Ntuzorindire kuko kuba mu ruhande rw'Imana nuko ugerageza kuba umugororotsi. Byose barabitubwira, abajejwe imitima yacu barabidusigurira, mugani tuvyumva canke twumva amajambo ariko ntitwumve ukuri kurimo mu nsiguro ibwina y'amajambo. Niyo tutaheza ngo twumve neza ishaka gusigura. Ni nayo mpamvu bavuga yuko aya majambo twigishwa n'amajambo y'Imana, kuko aranyegeje. Uko tuyumva hari ibindi bintu birimo by'isiguro, kuko ibyo binyegeje nibyo tuteza kurondera, nibyo en fait le signe du Dieu vivant. Ntabwo ari aya majambo avugirwa hejuru, oya, igikomeye cyane ni zijya nsiguro zimbitse, nico zivuga, ico zisigura, niyo reflet y'Imana. Niyo mpamvu batubwira bati ngwino mujene, le jeune, hano mugakora amasengesho iminsi 40 mwisonzesheje. Aha kugira ngo mushobore kwinjira muri mwebwe nyene, rentrer dans vous-même, kushobora kwinjira muri mwebwe nyene, kubanza kugabanya. Iyo umuntu afungura umubiri uraremera, harya kudafungura no kugira ngo umubiri ugabanye inguvu kuri roho, ku bugingo. Umubiri ugabanye inguvu none ubugingo bushobore gufata ikibanza cyo hejuru, ikibanza cya mbere. Gutyo rero iyo muri mwese muri hamwe, ubugingo buduge, roho iduge, kugira ngo umubiri ube affaibli, mushobore noneho kuvugana mu binahaza Imana. Urugamba rwo hano ku isi wowe ufise ni urugamba rwo kugira iherezo ryiza. Wame munsi y'uburongozi bw'Uhoraho, kuko munsi y'uburongozi bw'Uhoraho niho hari ijuru. Nongere kubashimira, ndabifuriza umwaka mwiza muri ya Mana yacu. Imana Segaba, Imana y'urukundo iduhezagire twese. Murakoze cyane.